Mwaramutse nkunze gusoma message na comment ziri negative uno munsi reka nzane positivity on the channel. Ibiri positive avuga ngo uyu mutama ubuhanze bamaze kuza. Uyu mutama ukimwumva ubwa mbere uwo mwihenda ko ariko ukomeje n'umuntu muzima vraiment. Jewe ubwa mbere narakwanka zogo nyikumva ariko nkomeje kugukurikirana njasanga uri muri bamwe bakenewe mu gihugu canje. Nukuri canje ciza c'u Burundi ntugashirako nukuri ubu ndagukunda uvyumve. Jewe ndi aha naha niho nibereye, nibakuve ko uri ntwari wishura utuje witwengera nta birenze. Niwaza aha ahandi tuzobonana, niba tuzobonana mutama ubu n'ingendo zirashoboka gutangura akanya n'akanya. Okay, anyway, amfete jewe ikintu abantu banyankira singi umunwa. Okay, nkunze gutanga uburore bubiri, analogies zibiri. Imwe n'igihute. Igihute umuntu avura igihute neza ntaguma kiyengayenga acagaza arazana ikintu akagitobora kikava amashira kigatoboka, uranakoma n'induru no kwinyara ko utari umuntu ukomeye mugabo niyo nzira gukiza igihute. Kumbura ubu seje ari chirurgie yoba yarongerekanye, technology yarongerekanye, science n'ibindi, mugabo kera umuntu umuvuzi w'igihute yarakikura nyene atakugira imbabazi yarakimena. Iyo ni imwe. Iyindi analogie dufate ko umuganga hari ingwara kumbure mu Burundi ntabwo twamenye tugikura, muganga ingwara ikomeye mu bihugu biteye imbere bita diabete. Diabete irimwo nko kuvyibuha, usanga abantu bavyibushe ariko hanini ikintu kiyitera ino nuko ahanini pas toujours, sindi docteur by the way, nuko abantu turya cyane, tukarya ibintu novuga biciye muri industry bitari naturelle, birimwo amasukari, birimwo ibinure, donc poor diet niko bayita mu Congereza, donc ivyo kurya bitari healthy. Hanyuma tukama twicaye ku makompyuta, hari umuntu ava muhira akicara mu modoka, akagenda mu modoka ku kazi akigwa yicaye agatamira akicara kuri televiziyo, bigaje tuma donge ivyo wariye bidashobora kusirikira mu mubiri neza, abantu bakaja bagora da diabete. Nawe cufata kugiye kwa muganga, umuganga akagupima akabona ko diabete hayo stage bivuga ngo ni prediabetic, donc wawegeje diabete mugabo atarahashika. Abibonye akabona yuko ikintu gitumye ufite diabete ari uko unywa amajuice menshi cyangwa amafanta menshi, urya ibisuguti vyinshi, utagira gasport, wirirwa wicaye imbere ya televiziyo, agaca kubwira ngo urabona abivuga ngo no kuvuga ngo neza ngo urabona ngo vyo bavyiza ngo urabona ngo hari ibintu ariko nabona ngo uri kujya ngo mugabo ngo sinzi ngo diabete yawe ngo ntacyo bitwaye ngo nta kundi ngo urabona ngo uwo muganga ntiwo mushaka. Ushaka muganga kuri mu maso ati bro you are too fat, urarengeje ubwo vyo burarengeje bro. Umuganga agukarire ugibiki mbwira ngibe n'ibindi, no stop, ntusubira kurya igisani cy'umuceri, turashamo utubagaboga, turashamo ibintu ukora siporo kanga mba ndiko no stop, kira ku mugoroba tambuka, niba uri ukora akazi genda muri gym, gira amasiporo, kiragira kuya wicaye. Uwo ni umuganga ushaka, binashobotse agukarire avuga ati mu ndwi zo uzogaruke turaba aho ugeze, ukagaruka akagushyira ku munzane ibiro ko bitagabanutse, what's going on with you? You see, donc ko mbona nyogaranga ukara muganga docteur mugabo vyiza no muganga kubwiza ukuri ati wewe uravyibushe too much, genda utakaze ivyo biro hanyuma uge neza, hanyuma ugere sport, niho uzokira. Umutaba kusigura ngo urabona bijye muvuga ngo no mu Rwanda niko bameze, ngo no muri Kongo, ngo no mu Buganda cyakwa ngo urabona ngo nuki kibazo ngo abantu bashika 50% muri kino gugu bose bari obese, baravyibushe, bagwaye ngwara ya diabete, nugira ikibazo nibisanzwe. Mbere ugiye muri sepa muri Japan ho usanga ari benshi cyane, cyangwa muri Brazil ntiwombaza, ugatangura kumuha ibindi bihugu cyangwa abandi bantu batagubagwaye ngo none ngo niyifarigiye. Ico gihe ntubura umu docteur.
so bijya biba ngo urabona ngo n'ibindi bihugu ngo urabona ngo no kwanaka icyo gihe nturi kurarondera umuti w'ikibazo ufise ironde umuti w'ikibazo ufise bafite ngo ni brutally honest ura brutal ukaba honnête uti ikibazo kiri ngaha n'umwana wanje ndamubwiza iyo brutalite iyo honesty n'umufamiye wanje ndamubwiza iyo honesty ikintu so cyagomba kumera ku mpamvu nini ukomeje muri iyo nzira biragushaje ntituri kumwe I'm on my way. Ivyo nivyo abantu benshi batinya kuvuga usanga abantu baguma bari mu kutamenya. Okay, uzosanga akendaje makatwenza abakobwa mubitango abademu beza usanga atandero bafise kubera iki nta muntu wese babwiza ukuri mumo wese akeneye ko bamukunda kwa mutwengera beautiful ni yakoze ikosa ntugira ikibazo my princess ugasanga bace baba ibinebwe cyo kimwe n'umwana w'umuhererezi cyo kumwe n'umwana yarizwe na inakuru. Okay, kumbe ndiko ndexagera mugamwe ukuntu iyo bavye batagukariye bati no ikintu cyo gukora. Okay, utwe kutashe saa 3 z'ijoro size bagomba kuri ngaha muhira bazanga ngo ntugire ikibazo ngo hari n'ikindi ngo cyo kwanango naco gisaka amasaha ishakiye ngo mbere wanashaka ngo ngibujumbura ho ngo hari n'abana barara mu masware. No so kurera umwana ubwo ati no ikina makosa ikisa makosa papa makino ntacyo ndaguha genda ugikorere uko ni kugomba kugira n'amareta. Rero amareta burya ni nk'abana nayo nyene peut-être no mugabo nayo nyene abantu baciye mu maso leta bayigumiza kwijisho ikoze bagasemerera ikoze bakaja mu ibarabara ikoze bagatora abandi ko musa leta iceguma yiyubara ko batunganiriza abene gihugu. Vola nibo bakadere sinoje nta muntu upfa n'ikintu wanashaka n'ivyo vuga ngo vy'ubutegetsi je nta butegetsi nkeneye nifite ubwene gihugu bwa hano kiretse banyirukanya kantera mu jugujugu vy'ubure nta bintu kugwanira amoke here ndukugira gusatura ko ibintu vyomera neza bien sûr twafecta kuri zo mafamiye mu Burundi ibintu nk'ivyo agateka kaho wavuye kumva kuva mu gihugu canyuma gikinye kwisi hagira wavuga uti uvaye ngo mu Burundi ngo n'ushoye kukimenya aravuga ama element negatif gusa nabwo ari vyiza cyane ntibidutera iheshima. Hanyuma hagiye ukende kuja gutembera washaka kuja mu gihugu kizima sinzi kubera turatembera cyane mugoge nko gutembera mu bihugu byo muri Aziya za Philippines za Thailand mu turiste bamufata neza umene gihugu afikiye nk'umuturiste mu yindi region bakamufata neza mugabo giye Burundi usanga ari ntumwama mu mahane muhaduka abandi muturi ugasanga ugumye uri muri tension ntushobora kwirelaxa kandi warogiye muri vacances. Nivyo ibisigaye mugira umunsi mwiza, bye bye.